Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizera ko bimeze neza haba ari ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera kumwe na Dr Zom turi muri street quiz abantu mukunda gutwenga abantu mukunda inkuru ndabasade ntimute kure mugume hafi tugesha mu munsi rero tugiye neza na neza muri quartier Ruziba aho dufise utubazo tubiri gusa tuza kubaza abene igihugu baho muze kugumana nacu rero mwumvirize ibibazo ngene tubibaza n'ingene bishura ntimute kure rero mugume hafi tugesho amazina yawe kwitande Irankunda Emmanueline. Irankunda Emmanueline wiga mu kangahe Emmanueline Niga muri Université Bac 2. Université Bac 2 uriteguye mutwazi nza kukubaza Yego. Urasoma Bibiliya Yego. Ikibazo kivuga uku mu bisagara bitatu ngomba kukubwira n'icyahe gisagara Yesu yavukiyemo. Ibisagara ni bitatu igisagara ca mbere ni Bethlehem, Nazareth, Yerusalemu. Je nasenye yuko yavukiye Bethlehem. Ikibazo ca mbere aragitoye nivyo Yesu yavukiye Bethlehem. Twizeye ko nshaka buza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku umumizima akorera amafaranga 1000 ku munsi ariko kuwa gatanu ntakora none mu kwezi yohembwa amafaranga ngahe? Je ndibaza mu kwezi amahera yohembwa wofata ucufata imisi ya gatanu ukayikuramo ukaca usigara n'indi misi sigaye n'ushobora kubona amahera yahera agaca hembwa ngahe rero nukuvuga bivana n'ukwezi imisi kuba gufise acahembwa ngahe dufate nyimba ari nk'ukwezi kumara 30 jours ucufata ukakuramo imisi ya vendredi yose ayasigaye ni acahe acasigara ngahe Byose akayikire. Ibi ikibazo ca kabiri kiramunane nta kundi bihangana. Ego. Sawa. Amazina yawe kwitande? Nitwa Claude. Claude Jonyene. Ego. Jonyene Izina rimwe nk'impene. Handi mazina abavyeyi bakwita. Irankunda. Irankunda Claude iteguye mutwazi nza kukubaza. Ego. Urasoma Bibiliya? Bibiliya. Si kenshi noba nibeshe. Si kenshi muga uramaze kwisoma ibibazo rero bivuga uku hari bisagara bitatu tuza kukubwira muri ivyo bisagara tutubwira igisagara kimwe gusa Yesu yavukiyemo nukuvuga hariho Yerusalemu, Nazareth, Bethlehem. Yesu yavukiye mu gisagara cyari muri ivyo bitatu. Bethlehem. Ikibazo ca mbere aragitoye twizeye ko ushaka biza kugitora ko dushaka ibintu cyo kivuga uku umumizima akorera 1000 ku munsi ariko ku munsi wa gatanu ntakora none ku kwezi ucamuhemba amafaranga ngahe akorera 1000 ku munsi mugabo ku munsi wa gatanu nakora ku kwezi baca bamuhemba 227 bivanye ibibazo byose birakunaniye nta kundi bihangana nta kibazo kwitande Nitwa Laduse. Laduse Jonyene Byose ni Imana. Byose ni Imana Laduse uriteguye mutwazi nza kukubaza Mbaza nyene ni ushobora ndaza kwishura. Ikibazo ca mbere kivuga uku urasoma Bibiliya? Shama nibeshe. Ariko uramaze kumva ijambo ry'Imana basi. Ikibazo kivuga uku mu bisagara bitatu ngomba kukubwira shaka kuza kumbwira mu gisagara Yesu yavukiyemo hariho Yerusalemu, Nazareth, Bethlehem. Yesu yavukiye mu gisagara cyahe muri ivyo bitatu? Yavukiye Bethlehem. Ikibazo ca mbere aragitoye na hadasoma Bibiliya uza ko nshaka biza kugitora nshaka binaca kivuga uku umumizima akorera 1000 ku munsi ariko kuwa gatanu ntakora none ku kwezi yohembwa amafaranga ngahe ku kwezi ariko vendredi ntakora
desakahandi ikibazo ca kabiri kirakunaniye nta kundi wihangane ngorane amazina yawe kwita nde nitwa Irakoze Arno. Irakoze Arno ukora iki? Ndi umunyeshuri wiga mu wa kangahe? niga mu wa kabiri. Igisata itahe? Ni maintenance informatique et réseau. Maintenance informatique et réseau. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Nditeguye gusa oya ndizeye kandi ndibaza ko nza kubitora. Ikibazo ca mbere kivuga uko urasoma Bibiliya? rimwe urasoma Bibiliya. Hari bisagara bitatu ngomba kukubwira uza gucumbwira muri ivyo bisagara bitatu ico Yesu yavukiyemo. Kisagara ca mbere kivuga uku ni Bethlehem, Yerusalem, Nazareth. Muri ivyo bisagara vyose Yesu yavukiye mu gisagara ca Yesu yavukiye mu gisagara ca Bethlehem. Ikibazo ca mbere aragitoye twize ko nshaka biza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku umumizirma akorera igihumbi ku munsi ariko kuwa gatanu ntakora, none mu kwezi yohembwa amafaranga ngahe? Nukuvuga kugira utora amafaranga aza gukorera dimanche arakora. Ikibazo ntagitahuye neza ndagusubiriremo. Ikibazo ca kabiri kivuga uku umumizirma akorera amafaranga igihumbi ku munsi ariko kuwa gatanu ntakora, none ku kwezi yohembwa amafaranga angahe? Ucufata mu minsi igize ukwezi ugakuramwo iya gatanu, nukuvuga c'est-à-dire ufata 6 jours multiplié par 20 combien? Tora combien? So, je 28 000. Ikibazo ca kabiri kiramunaniye nta kudihangana. Murakoze. Amazina yawe kwita nde? Nadeje niyo sawa. Nadeje niyo sawa. Nadeje niyo sawa ukora iki? Diga. Mu wa kangahe? Bac 2. Bac 2. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yes. Ikibazo ca mbere kivuga uku urasoma Bibiliya? Yego. Muri ibisagara bitatu ngomba kukubwira nicahe gisagara Yesu yavukiyemo. No kuvuga ni ibisagara bitatu: Yerusalemu, Bethlehem, Nazareth. Yerusalemu. Ikibazo ca mbere kirakunaniye tuza kucaka biza kugitora. Ica kabiri naco kivuga uku umumizirman akora ku munsi akorera igihumbi ariko kuwa gatanu ntakora, none ku kwezi yoca akorera amafaranga ngahe? Repete. Ikibazo ca kabiri kivuga uku umumizirma akorera amafaranga igihumbi ku munsi ariko kuwa gatanu ntakore, ku kwezi yoca ahembwa amafaranga ngahe? 180 000. Ibibazo byose biramunaniye nta kundi bihangana. Sawa. Nawe amazina yawe kwita nde? Nizigimana Inosa. Nizigimana Inosa. Inosa usanzwe ukora iki? Nanakimu. Umunyeshuri ariko? Wiga mu kangahe? Mu windwi. Mu windwi? Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Usanzwe usoma Bibiliya? Ariko uramaze kumva ijambo ry'Imana? Ikibazo ca mbere kivuga uko mu bisagara bitatu ushaka kukubwira uraza kutubwira igisagara kimwe Yesu yavukiyemo. Hariho Nazareth, Bethlehem. Nazareth urumva? Bethlehem. Ikindi gisagara urumva ni cyane. Digo sana ntora wumva. Tumva? Wari kwambwira nsoma Bibiliya. Nukuvuga ni bisagara bitatu: Bethlehem, Nazareth, Bethlehem. Muri ivyo bisagara byose ni Yesu yavukiye. Muri Nazareth.
ikibazo ca mbere kirakunaniye tuze guca kabiri zo kugitora ikibazo ca kabiri naco kivuga uku umumizirima akorera 1000 ku munsi ariko ku munsi wa gatanu ntakora none ku kwezi azohembwa amafaranga ngahe subiramo neza umumizirima akorera amafaranga 1000 ku munsi ariko ku wa gatanu ntakora ku kwezi guheze buca bamuhemba amafaranga ngahe mirongo ine n'umunani ibibazo byose birakunaniye nta kundi bihangana amazina bakwita nde Sanzamahoro Arno. Sanzamahoro Arno witeguye mutwazi nza kukubaza Yego. ikibazo ca mbere kivuga uko urasoma Bibiliya Rimwe nyene birashika. rimwe birashika ugasoma Bibiliya hari bisagara bitatu dushaka kukubwira muri ivyo bisagara tubwira igisagara kimwe gusa Yesu yoba yaravukiye Yego. ni Yerusalem, Bethlehem, Nazareth muri ivyo bisagara Yesu yavukiye he I Bethlehem. ikibazo ca mbere aragitoye twize gushaka biza kugitora Yes. ikibazo ca kabiri naco kivuga uku umumizirima akorera 1000 ku munsi ariko ku munsi wa gatanu ntakora none ku kwezi bazomuhemba amafaranga ngahe Ku munsi wa gatanu ntakora 50. ikibazo ca kabiri kiramunaniye nta kundi bihangana Yes nana. bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira mwabonye ingene Street Quiz yagira genda ibibazo byari bibiri gusa ikibazo ca mbere cavuga uku twabaze ko basoma Bibiliya dusanze basoma Bibiliya twatubaza muri bisagara bitatu igisagara kimwe gusa Yesu ashaka ko yaravukiye mu bisagara byari Jerusalem, Nazareth na Bethlehem aho rero bari kwishura yuko se yavukiye muri Bethlehem kibazo bari kuba bagitoye ikibazo ca kabiri nacavuga uku umumizirima akorera 1000 gusa ku munsi ariko ku munsi wa gatanu ntatonde ku kazi mu kwezi bazomuhemba amafaranga angahe mu kwezi rero bari kwishura ko bazomuhemba amafaranga 226 kuko ni 30 cukuranwa imisi ne gusa atakoze ugacutora 226 ndabashimira cyane rero abataraga subscribe mande mukakanga bya Roy TV amakuru mashasha yizeyo shimira cyane na cameraman Dr Zombie yatumye amajwi n'amasanamu abashikira imeze neza cyane au revoir.